umunyarwandakazi aharanira uburenganzira akaba n'umwe mu banegura ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame yavuze yuko afise umugambi wo guhiganwa nawe mu matora azoba mu kwezi kw'indwi. Diane Rwigara yarangiwe kwitoza mu mwaka w'2017 ku mvo z'uko yagirizwa gukoresha imikono itari y'ukuri kugira yuzuze ibitigiri by'abantu basabwa gusinyira umuntu kugira yemererwe kwitoza. Mu nyuma yarafunzwe hamwe na nyina wiwe n'uwo bavukana bagirizwa ibyaha by'amayeri yo kutariha amakori no kugumura ibyaha yuko byari bifise imvo za politike. Diane Rwigara yavuye yezwa kuri ivyo byaha mu 2018 hanyuma acararekurwa. Perezida Paul Kagame yiganje ku rubuga rwa politike mu Rwanda kuva mu 1994. Amatora aheruka yayatsinze ku majwi hafi 99%. Amashirahamwe aharanira uburenganzira bwa zina muntu avuga yuko leta itoreza abatavuga rumwe nayo. Umukuru w'ishami rya ONU riraba amagara kw'isi yavuze yuko ibitaro byo mu bumanuko bwa Gaza bisigaranye ibitaro bishobora kumara iminsi 3 gusa mu gihe intambara ibandanya mu nkengera za Rafa. Umukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko kugara ubwinjiriro bwo kumbibe navyo biri mu biriko biratuma gutanga imfashanyo bigorana. Israel ivuga yuko yongeye kugurura ijabukiro rya Karem Shalom kugira hindizwe imfashanyo muri Gaza. Iyo jabukiro inzira ikomeye ku byankenerwa by'imfashanyo yari yugawe kuwa Mungu inyuma yaho igisasu ca roketi ca Hamas ciciye abasirikare 4 ba Israel hafi yaho. Ariko urwego rwa ONU rujejwe imfashanyo muri Gaza UNRWA ruvuga yuko naho Israel yatangaje ivyo atafashanyo iremererwa kwinjira muri iyo ntara. Umuvugizi wa leta ya Israel Aviv Haiman araharira ibivugwa na UNRWA agashimangira yuko ibikenewe bigiye kwinjira muri iyo ntara, akanavuga ahubwo yuko bazobaza ONU igituma ku ruhande rwa Gaza rw'ubwinjiriro bwa Karem Shalom hari umusesekara w'imfashanyo udatangwa. This is the second time ububaye bwa kabiri Hamas irasa ijabukiro rya Karem Shalom ihagaze muri Rafa mu kugerageza ko inzira nyamukuru yinjira muri Gaza yugarwa. Iruguye kandi tuzobaza ONU igituma uko bukeye uko bwije hari umusesekara w'ibintu biri ku ruhande rwa Gaza rwa Karem Shalom bitariko biratangwa. That is not being distributed. Israel ubu niyo igenzura ubwinjiriro hagati ya Rafa na Misiri kuva kuwa kabiri, aho muri Rafa hahungiye abanyapalestina barenga 1 miliyoni. Wini nkuru ya Israel umushinga amateka wo muri Israel yagirije politiki y'imbere ya Amerika kuba yatumye ingingo y'ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden yo gutevya kurungikira Israel ibihumbi vy'amabombe. Boaz Bismuth wo mu mugambwe Likud wa Benjamin Netanyahu yabwiye BBC yuko isekeza ryo kwitoza mu kuru bw'igihugu ari ryo ryabiteye. Umutegetsi akomeye muri Amerika intekera ya mbere yarahagaritswe kuva ku ndwi iheze. Umutegetsi yavuze yuko ibiganiro na Israel bitaraha inyishu ikwiye amakenga ya Amerika kubikenewe ku banyagihugu basanzwe muri Rafa hamwe horamuka habaye igitero kinini cyo kubutaka. Aya makuru mwumva na ya BBC. Ibigo bitanga amasoko ntanganguvu muri Ukraine bigabisha yuko hashobora kuba ibura ryayo mu gihugu cyose inyuma ya Burusiya bugabiye ikindi gitero kinini cyane c'indege zitagira abadereva hamwe n'ibisasu bya misile. Ibibanza n'inyubako by'amasoko ntanganguvu niyo byari bigambiriwe muri icyo gitero cabaye mu ijoro ryakeye. Nibura ingomero 3 z'umuyaga nkuba uturuka ku mashubuha zarononekaye cyane. Muri aya mezi aheze Burusiya bwarongereje cyane ibitero ku bibanza by'amasoko ntanganguvu muri Ukraine bituma umuyaga nkuba ubura henshi ahandi naho ugatangwa ku rugero. Igihugu ca Malaysia kivuga yuko kigiye gutangura gutanga nk'ingabire ibikoko byitwa orangutan byo mu bwoko bw'inguge bikazohabwa ibihugu bifitaniye imigenderanire y'ubucuruzi bisanzwe bigurira icyo gihugu amavuta y'ibigazi. Si bose bibaza yuko iki ari iciyumviro ciza nk'uko tuvyumva mu nkuru ya Mickey Bristow mw'ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Orangutan ni ubwoko bw'inguge ziri ku mushiro zamuka mu bihugu vya Malaysia na Indonesia. Hari mu ngenge z'uko amashamba zibamwo ariko arahonywa mu kurondera amatongo yo kurimamwo ibigazi bivamwo amavuta. Ivyo bikoko ubu bikaba nk'ikimenyetso c'itana mu mitwe iri hagati y'umuntu n'ibidukikuje. Umushikiranganje wa Malaysia ajejwe urudandazwa rw'ivyankenerwa vya misi yose
avuga ko uwo mugambi uzokwerekana ingene igihugu ciwe gishira mu gaciro mu bijanye n'ubutunzi bwaco hamwe n'ibidukikuje. Ariko umugwi uhanira agateka k'ibikoko wavuze ko ahubwo vyoba vyiza hitaweho kurindira ivyo bikoko mw'ishamba hako bobitanga nk'utuganuke. Turangirize hano muri Kenya aho abakozi bajejwe amagara y'abantu bariko baragerageza kurwanya icaduka ca kolera inyuma y'iminsi y'imyuzure yashwaye ahatari hake mu gihugu. Ishami rya ONU riraba amagara y'abantu OMS ryavuze yuko abantu 44 bamaze kumenyekana ko bafashwe na kolera mu ntara ya Tana River mu buseruko bw'igihugu. Iyo myuzure imaze kugwamwo abantu barenga 230 hirya no hino muri Kenya kuva mu kwezi kwa gatatu. Abandi barenga ibihumbi 230 baratejejwe izabo aho amazi n'umuhindimiko w'ivyondo vyahitanye amazu, amabarabara n'ibiraro. Perezida William Ruto yashinze yuko umunsi wo kwa gatanu uzoba umunsi w'akaruhuko ko kwibuka abahitanywe n'iyo myuzure no gutanguza umugambi munini wo gutera ibiti ugamije kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Urakoze Prime ndi kumagenge kuri ayo makuru ya BBC. Ikiganiro cacu mu buryo burambuye tugihere muri Israel aho leta y'ico gihugu imenyesha yuko yongeye kugurura icambu ca Karem Shalom kiri ku rubibe rw'akarere ka Gaza ahasanzwe hacishwa imfashanyo nk'uko yavyemereye leta zunze ubumwe za Amerika. Ivyo biruko mu gihe ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu imenyesha yuko ata mfashanyo zirinjira. Nayo hari Hamas uremeza yuko uriko uragwanya abasirikare ba Israel mu muji wa Rafah aho igisirikare ca Israel kimenyesha ko kiriko kirakora ibitero cita ko bitumbera neza na neza ku bakora iterabwoba. Inkuru ya Yonathan mushikirizwa na Ibete Kabatisi. Imyotsi ituruka ku bitero by'indege yagaragaye mu kirere cy'umujyi wa Rafah ndetse humvikanye n'ibisasu biremereye. Ingabo za Israel zivuga ko zishe icyo zise abaterabwoba bo mu mutwe wa Hamas zisenya n'ubwinjiriro bw'umuyoboro wo munsi y'ubutaka. Bivuga ko mu burasirazuba bw'uwo mujyi inzira ya Kerem Shalom ari nayo y'ingenzi ku bagemura imfashanyo yari yongeye gufungurwa na Israel yarafunze nanone ku cyumweru nyuma y'aho ibisasu bya Hamas byishe abasirikare 4 ba Israel bari aho hafi. Cyakora ishami rya Loni rifasha UNRWA rivuga ko nta mfashanyo yigeze yinjira i Gaza. Ibiganiro bigamije kugera ku masezerano mashya yo guhagarika imirwano no gucyura abafashwe bugwate birakomeza i Kairo mu Misiri. Leta zunze ubumwe za Amerika zikaba zitangaza ko zizera ko ibyifuzo bya Hamas bivuguruye bishobora gutanga icyizere. Naho igisirikare cya Israel nticyatinze kuba Amerika yarahagaritse gucyohereza intwaro zikomeye kivuga ko imfashanyo yayo muri iyi ntambara ntacyo bagereranya. Inkuru ya Yonathan. Tuje mu Rwanda aho Maître Gatera Gashabana yunganira Aimable Karasira yatangaje ko yivanye muri urwo rubanza kubera ruberana ko mu rugereko rwihariye rwa sentare nkuru ikurikirana imanza z'ivyaha bidabukirana imipaka mu muji wa Nyanza. Karasira ariko ibyaha 6 birimo gupfovya no guhakana jenoside no kuterekana inkomoko y'umutungo wiwe, ibyaha we aburana ahakana. N'inkuru y'umunyamakuru wa BBC Ive Bucana yari muri sentare. Karasira umuhanzi akaba n'uwahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda yaje mu rukiko yikoreye igikapu kirimo ibiforumba by'impapuro n'ibitabo bigize dosiye ye afite n'akajerekani k'amazi ye yo kunywa. Mu kwezi kwa kane umwaka ushize nibwo urubanza rwatangiye kuburanishwa mu mizi. Ubu rugeze aho uregwa agomba kwiregura nyuma y'uko ubushinjacyaha bwo bwarangije kumurega no gutanga ibimenyetso bishinja ibyaha 6 birimo guhakana jenoside, guteza imvururu muri rubanda no guterekana inkomoko y'umutungo we. Ibyaha byose we arabihakana. Uyu munsi mbere y'uko urubanza rutangira uwari umwunganizi we Gatera Gashabana wari mu rukiko yandikiye urukiko ko yivanye muri uru rubanza yari yaratangiranye narwo. Amaze kwandika ibaruwa Gashabana yahise asohoka aragenda. Iyo mu rukiko rwatangaje ko Gatera Gashabana yikuye mu rubanza, gusa rwatangaje impamvu. Umucamanza ahita abaza Karasira niba yiteguye kuburana atunganiwe cyangwa niba akeneye umwunganizi. Karasira yabwiye urukiko ko rwamufasha gushaka umwunganizi kuko muri gereza ngo nta bwinyagamburiro afite. Urukiko rwemeye kumworohereza urubanza ruhita rusubikwa rukazasubikwa mu
kwezi kwa cyenda uyu mwaka. Mbere mu rubanza Karasira yahoranye abunganizi babiri Gashabana na Evode Kayitana, ariko Kayitana nawe yaje kwivana muri uru rubanza. Karasira we yavuze ko yashakaga umunyamategeko ukiri muto kandi uzi iby'ikoranabuhanga. Karasira w'imyaka 46 yafunzwe muri 2021 nyuma y'iminsi mike avugiye kuri YouTube ye ibirebana n'ubuzima bwe, ashinja abari abasirikare ba FPR Inkotanyi kwica ababyeyi be n'abavandimwe babiri. Mu gihe cy'urubanza kandi Karasira yagaragaje ko afite uburwayi bwo mu mutwe butamwemerera kuburana. Gusa raporo y'abaganga yagaragaje ko nubwo agaragaza ubwo burwayi ariko afite ubushobozi butamubuza kuburana. Karasira waminuje mu ikoranabuhanga ari kuvuga ibitekerezo bye akoresheje YouTube, avuga ko ibi byatumye yirukanwa ku kazi ko kwigisha muri Kaminuza y'u Rwanda mu mwaka wa 2020. Kaminuza y'u Rwanda yo yavuze ko yirukanwe kubera kugaragaza imyitwarire n'ibitekerezo binyuranye n'indangagaciro, amahame n'inshingano ze nka mwarimu. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Nyanza. Turacari mu Rwanda aho Diane Rwigara ari mu baharanira uburenganzira akaba yarumvikanye anegura perezida w'ico gihugu Paul Kagame, yavuze yuko ariko yitegurira guhiganwa nawe mu matora yimirije mu kwezi kw'indwi, amatora y'umukuru w'igihugu. Diane Rwigara yari yabujijwe kwitoza muri 2017 kubera impamvu zifatiye ko yagirizwa gukoresha imikono y'abantu batabaho arondera kuzuza ibitigiri bisabwa by'abamushigikiye kugira ngo abone kwemererwa kwitoza. Mu nyuma yahavuye afungwa ku caha co kwanka gutanga amakori no kugomora abanyagihugu kugambararira ubutegetsi, ariko yahavuye ahanagurwa kw'ico caha, ico we yavuze yuko cari giturutse ku mvo za politiki. Inkuru ya Will Ross mushikizwa na Robert Patrick Misigaro. Hari abashobora kuvuga ko Diane Rwigara ari umuntu arinda kubona agerageza guhiganwa na perezida Paul Kagame. Uko amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yabitangaje, abanenga leta bamye babyishura igiciro kinini ku buzima bwabo bwite mu Rwanda. Aramaze gufungwa. Urupfu rwa se 2015 rwakweza amatati hagati y'umuryango wiwe n'abajejwe intwaro. Polisi yavuze ko yahitanywe n'impanuka yo mw'ibarabara mu gihe abo mu muryango bavuze ko yagandaguwe. Vuba aha tuzomenya nimba Diane Rwigara azokwemererwa kwitoza mu kwezi kw'indwi. Ubuheruka Bwana Kagame yaronse amajwi ashika hafi 99%. Urashobora kuvuga ko u Rwanda rufise uburyo bwarwo bwite rubonamo demokarasi. Inkuru ya Will Ross idushikanye ku isaha imwe buri minota 15 mu karere k'ibiyaga binini. Mu kanya turaja mu Burundi. Mu Burundi hari umugwi w'abakiri bato bihaye intego yo kugarura no guteza imbere ingene umuziki w'abacuraranzi b'abarundi wakunzwe na benshi mu myaka ya za 80 imbere yaho, wari utunganije mu majambo no mu njana. Urwaruka ruhurikiye mu mugwi gwise Regional Music rumenyesha yuko rushiramo n'agatoki kibigezweho kugira ngo uwo muziki uryohe kurusha. Yamara kwemeza yuko muri iki gihe bigoye cyane kuronka abemera gushigikira ibikorwa mwene ivyo mu gushiramo amafaranga yabo. Tidasi Impundu misi heze yagendeye ubwo rwaruka aho rusanzwe ruba muri zone Kamenge muri aruko bw'isagara ca Bujumbura, maze adutegurira inkuru ikurikira. Ukimuresha warafukamanga y'urukundo mukabigiriba, uramushikanye umuhinduze nk'imanga, ararira nk'uwatawe mu gahinga, igiki catumye. Kenshi abagize umugwi Regional Music iyo badafite ibiteramo basanga bibereye muhira, bariko bariyibutsa zimwe mu ndirimbo zabo. Somagure kujya wabikora kera, muhamagare sheri n'ivyo bimumbera. Aha Donatien Bazishaka arongoye abandi niwe afise gitari. Twaganiriye ntangura ndamubaza ivyo umugwi wabo. Regional Music n'umugwi usanzwe uvuza umuziki w'ikibiriraho na cane cane wisunze imico n'akaranga mu kwandika indirimbo zifise ubutumwa bukangurira abarundi kubana neza, indirimbo zibataza amahoro mu mitima, twisunze cane cane uriya muziki w'abakera kuriya tuva kuri basokuru bacu nk'abacancamisi.
murabesha warapfukamanga by'urukundo mukabigira ibanga uramushikanye umuhindutse nk'impanga ararira nk'uwatawe mu gahinga mubembereze umutamike nka kera ibyo si umugabo gusa ni no kumugore twabwiye bose maze kumuha agaciro mu bandi biba bihetse muhamagare sheri n'ibyo bimubera mubembereze umutamike nka kera iyo keya burya y'umubera amaguru y'ibyo umuha agaciro mu bandi uwo ni wo munsi wa divorce. henshi mu Kamenge abato n'abakuze barazi Regimo Music akarorero n'abapfasoni Mireye Uwimana na Rusiya ndayegamiye amajambo yayo aratanga inyigisho cyane cyane ku bantu bakuze ku bantu bubatse aratwereka umuti wa divorce ari izo ngo zuno muti zituma zisambagurika numvise umwenga iyo ndirimbo irampimbaye cyane yamutamike nka kera muhamabizu musumagure abapapa bubahwe ndagakunda cyane vraiment biratuma umenya agaciro k'umugabo wawe ukanakibuka ko ari ikintu kintu wumva bavuga bariko baravuga ingene umupapa ahangayika ariko ararondera ubuzima donc ashitse mu rugo aba akwiye keya aba akwiye kubahwa akamenya ko yarushe abagize uwo mugwi mu byo biyemeje harimo kugarukana umuziki w'Uburundi wa kera ubona n'abatari bake nk'ufise akanovera kurusha none babona gute umuziki ubuza mu gwaruka muri iki gihe uretse ndayegamiye n'umwe muri bo novuga yuko umuziki wa kera warataye agaciro cyane aho usanga nk'umuntu mu ndirimbo yanditse ushaka kwiyumvira ati mbega ashobora kuba yanditse biki yashatse gushika kuki ukabibura n'umumenyesha amakuru amuhamagara akamubwira ati ndane iki kintu wanditse washatse kubwira iki ngo nashatse abantu baryoherwe tu ugomba gukora ikintu kizoramba uratera igiti mugabo uteye nk'irengarenga zimara iminsi 29 intambwe nyamukuru Regimo Music bafise ngo nuko atabagwiza atunga bahari mu Burundi bemera gushira uburyo bwabo mu muziki bishikirizwa na Dingi Rugamba abafasha mu byo kurondera amafaranga ntibabona amafaranga y'abazogaruka nubwo uyimusigurira bavuga tofu ya kimwe by'abahungu bamwara umugiti batubona hajya aya nuko rero reka ubu naho duha umwanya Yves Bucana yabateguriye amakuru y'inkino imikino kuri BBC yahuza imiryango. mwiriweho neza amakuru y'imikino nyahere mu mukino wa basketball imikino ya ball ikomeje guca ibintu mu mujyi wa Dakar muri Senegal aho itsinda rya Sahara Conference rikomeje guhatanira imyanya yo kuzakina imikino ya nyuma izabera i Kigali mu Rwanda ikipe ya APR Basketball ihagarariye u Rwanda muri iyo mikino yaraye iteye intambwe yerekeza ku mikino ya nyuma yaraye itsinze AS Douane yo muri Senegal ku manota 66 kuri 61 iri tsinda riyobowe na Rivers Hoopers yo muri Nigeria imaze gutsinda imikino yose itatu ririmo kandi n'ikipe ya Monastir yo muri Tunisia iri ku mwanya wa nyuma mu mupira w'amaguru imikino yo guhatanira igikombe gihatse ibindi ku makipe akomeye ku mugabane w'Uburayi irakomeje hakinwa imikino yo kwishyura ya kimwe cya kabiri muri iri joro ikipe ya Real Madrid irakira ikipe ya Bayern Munich mu mpera z'icyumweru gishize Real Madrid yegukanye igikombe cya La Liga ariko nta birori byabaye mu rwego rwo gutegura uyu mukino mu gihe Madrid ishaka igikombe cya 15 cy'Iburayi Bayern Munich yo iri guhiga igikombe cya karindwi mu mateka yayo muri iri joro ryakeye ikipe ya Paris Saint-Germain yarayisezerewe inasuzuguriwe mu rugo kuko yahatsindiwe na Borussia Dortmund yo mu Budage igitego kimwe ku busa iki cyaje gisanga ikindi kimwe ku busa yari yatsinzwe mu mukino ubanza mu Budage mu mukino wa tenisi umutaliyani Yannick Sinner avuga ko arimo gukorana n'abaganga kugira ngo yitegure imikino ya French Open nyuma yo gutangaza ko yivanye mu irushanwa rya Roma Open rigomba gutangira muri iki cyumweru aya makuru aje nyuma y'umunsi umwe umunya Espagne Carlos Alcaraz uri ku mwanya wa gatatu ku isi nawe atangaje kwivana mu irushanwa rya Roma Open subiye mu mupira w'amaguru ikipe ya Nottingham Forest yo mu Bwongereza ubujurire bwayo bwatewe ishoti
mu bihano yafatiwe byo gukurwaho amanota ane muri shampiyona y'Ubwongereza kubera kutubahiriza amategeko ya Premier League. Bivuze ko Nottingham Forest igumye ku mwanya wa 17 n'amanota 3 imbere y'amakipe arwanira kutamanuka mu gihe hasigaye imikino 2 kugira ngo shampiyona irangire. Aha niho nsoreje ay'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves cyane ibisiga by'umuryango muri Afrika no ku isi yose. Twabateguriye ko ndindiririza isi waje gutasha mu murima wanjye utera ndumva warabikabirije ngo nakwisindize uzabihimbemo n'indirimbo bigira inzira nuri ubushize bw'isoni bwawe uzaguta ku gasi muko ariko sinshira isoni ukwiye kumenya ko umuhungu wawe afite umuryango ureke gushaka gukomeza kumurya imiti no kubwiye nuri kuri 45 kuri BBC. Nejo kimuze mutangore kubona ho duha umwanya Ivete Kabatesi mu kiganiro c'abakenyezi. Nyiriho neza Extreme Cheerleaders ni itsinda ry'abakobwa baririmba bakanabyina mu mikino y'umupira w'amaboko ya basketball mu rwego rwo gufana no guha imbaraga abakinnyi. Hirya no hino ku isi izi ni imbyino zamamaye cyane, ariko mu Rwanda iri tsinda ni ubwa mbere rihageze. Bitoreza mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo aho bita kuri Rafiki, niho twabasanze. We want the forest in the south. 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 Extreme! Nitwa Gasaro Patience Message, mfite imyaka 19. Guciye leading harimo ibintu byinshi. Mbere nari twari ibintu byo kubyina, ariko nasanze atari kubyina gusa. Harimo kuvuga, harimo kuyobora abandi, ufata responsibilities zitandukanye. Nitwa Asangwe Marie Osea, ntabwo nari nsanzwe nzi kubyina. Gusa aho majije kugera hano, natangiye kubimenya. Kandi ndi ku rwego rwiza. Nimujya mutekereza muvuge muti tuzashiramo wenda n'indirimbo za Kinyarwanda. Twarabitekereje n'imyambarire ya Kinyarwanda. Gusa kuri ubu ngubu ntabwo turabona indirimbo za Kinyarwanda zijyanye n'imbyino zo muri iyi timu. Niyo mpamvu ubu turi kwibanda ku ndirimbo zo hanze. Nitwa Atete Benita, nkunda gufana ndetse nkakunda na basket. So iyo ndi kureba nk'umukinnyi nkunda nkanamufana, numva binejeje kugira ngo murebere kuri televiziyo, basi nkajya kumufanira ku kibuga. Birashimisha kubona nabigiyemo hamwe nabishoboye. Jihad niyo nkuru uzwi ku mazina ya Albert Song, niwe washinze ikigo Ishami Talent gifasha abahanzi muri rusange, ni nacyo gifasha aba bakobwa babyina mu mikino ya basket. No, mwe mureke twese duhagare ku murongo neza. Twagiye 5 6 7 go energy. Igitekerezo cyavuye kubera ko nanjye ndi umuntu wakoraga muri basket cyane, nkoramo ama performance agiye atandukanye mu rwego rwo kwa upgrading akazi ukora. Ndavuga ati why not tudashobora gushyiraho abaceri bwo gushinga iyi team. Hari n'ikibazo cy'uko abakobwa biti cyane cyane muri ibi bintu dukora byo kubyina izi mbyino zitandukanye cyane zigezweho, bavuga ko abantu babikora ari abakobwa bashirika isoni badashobotse, ari abakobwa batagira icyo bakora. Akurebye umubare twakiriye w'abantu biyandikishije barengaga abakobwa 150, tujya dutoranyamo abantu 50 ari bo dufite ubu ngubu turimo kubasha kuba ubumenyi kugira ngo bazagere n'ahandi banigisha n'abandi. Byari ikintu bifasha abana bakobwa babyina muri za basket. Kubera ibyo nigisha ntabwo nageze mu Rwanda, nagize amahirwe yo kujya mu bihugu bitandukanye. Iyo hageze usanga umubyinnyi aho ava akagera ari wa wundi uri mu bamwe mu bavuga rikijyana. Dufite abacyarida dufata nk'icyitegererezo, babona abana abayobozi mu nzego za leta. Uko niko byagendekeye umwe muri aba bakobwa Atete Benita. Icyambere byarantinyuye kuko ntabwo nashoboraga kujya ahantu mvuge ngo ngiye imbere ya kamera, ariko ubu ngubu nyijyaho nkibona bapostinze ahantu henshi hatandukanye. So icyambere bikuramo ubwoba ukavuga ngo nanjye nabishobora. So icyambere ni self confidence, kwigira icyizere. Yewe nubwo nakuyemo
mu bihugu byo hanze iyo bagiye kubyina ku bibuga abo bakobwa baba bambaye utwenda tugufi, abo mu Rwanda se bizagenda bite? kubona iriya myenda twarishimye ko twari tukibona, gusa nyine dushobora kuyikunda twebwe ku giti cyacu ariko abandi ntibayikunde. Dutekereza ko tuzahindura. Mu Rwanda tuzambara imyenda ijyanye n'umukobwa wikwije. Ababyeyi bawe barabizi ko ubikora ibi? Nk'abandi babyeyi buri wese nyine agira impungenge zo kumenya biriya bintu ukora ni ibiki, bigamije iki, gusa nyine uko agenda abona imyitwarire yawe nta gihinduka bizakugirira akamaro arabyubaha. Aba bakobwa bagize itsinda Extreme Cheerleaders batangiye kwitoreza uyu murimo mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Kugeza ubu ngo ntibarabona amasoko cyangwa se aho bagaragariza impano zabo, gusa ngo ntibibaca intege. Oya, ntabwo binsha intege kuko ni ikintu nyine mba nzi ko kizaba uko byagenda kose, igihe kizagera tugere ku kibuga dukore performance kandi ndabikunda, ntabwo nacika intege. Jihad niyo nkuru watangije itsinda ry'abakobwa avuga ko bakivugana n'inzego zibishinzwe. Nabo twaprocinga bose ntabwo baduhakanira cyangwa se batukwemereje kubera ko baba bafite ikibazo aho umuco uhurira n'ibi bintu. Twagiye dutanga facts ku ngero nyinshi zigiye zitandukanye bitewe n'ibintu dukora. Ni ukuvuga hari ibintu natwe duharanira ko umwana w'umukobwa agira indangagaciro z'umunyarwandakazi. Rero turamutse tubonye umuntu ubiha n'agaciro, nakubwiza ukuri haba impinduka zikomeye cyane, ariko ubuzima bw'abo bakobwa ari mu myidagaduro byahari ikintu kinini cyane. Tumaze gutunganya iki kiganiro twamenye ko iri tsinda ry'aba bakobwa ubu ryahawe isoko rya mbere ryo kubyina mu mikino nyafurika ya bar iteganijwe mu mpera z'uku kwezi i Kigali. Amahirwe masa kuri bo. Amahirwe masa kuri abo bigeme ba cheerleaders, extreme cheerleaders. Urakoze nawe Yvette Kabatesi. Nimwebwe rero murangije ikiganiro cacu co kuri wa gatatu cari gihagarikiwe na Mark Nyonkuru. Jewe natubashikirije na Florentine Kwizera. Tubashimire mwese abahisemwo BBC Gahuza Miryango.